Gitega Entertainment TV tubaramutse twongere tubahe n'ikaze twabashikanye mu kiganiro mutari mumenyereye ni ikiganiro gishasha nizera yuko urwaruka rukunda rushobora gukunda baba bakuze baba bakiri novuga ba mama ba papa eko ari we wese ariko ni ikiganiro gikomeye cyane gose kiza kudufasha kubijanye novuga n'ururimi nivyo tugikora mu rurimi rw'ikirundi ariko ahanini tuzokorera mu rurimi rw'igifaransa mugabe indimi murazi ko zijana ari magiriranire ndi kumwe n'umutumire ndi kumwe n'umushitsi azodufasha byinshi si nawe wenyine arafise equipe nini cyane gose Club RFI nibaza yuko mumaze kuba muvyumva bamwe abataravyumva muzoronka ryo kuvyumvira imbere ya vyose reka ndabaramutse cyane mwaramutse neza ni impore namahoro turashima ego kubatabazi ni rya mbere kuri GTV ariko kubatabazi ninde jewe amazina yanje nitwa Hajani Jean Bosco nije mpagarariye Club RFI mu karere muri Region Centre-Est hanyuma imirimo ya misi yose nkaba ndi mwigisha murezi ego kw'ishure ryisumbuye ry'abagenzi ryo kwibuka ego Jean Bosco bumvise muri Club RFI ubwa mbere mbega Club RFI ni iki Club RFI ni ihuriro ry'abantu bumviriza bakongera bagakunda ururimi rw'igifaransa ego mbega muriko muravuga ihuriro ry'abantu bumviriza bakunda ururimi rw'igifaransa ibyo bintu bwa mbere byoba byaje gute byabajemo gute kugira n'iryo huriro rishobore kubaho kuko umuntu yumvise RFI ari gihaca yibaza ngo ni rya radio duhora twumva urakoze cyane kuri ico kibazo Club RFI yatangujwe n'abagabo babiri hari mu gihumbi kimwe n'amajana 996 abo bagabo babiri yari umwe yitwa Jean Legrand ubundi nawe akitwa Patrick Jacquin no bagiye hamwe bashiraho Club RFI iyo Club RFI rero yari ihuriro ry'abantu bakunda kumviriza ururimi rw'igifaransa kandi bakongera rukabahimbara hanyuma kandi ubugira kabiri nibo bace bashiraho ikiganiro citwa Le Club RFI ico kiganiro rero catanguye kumvikana ku maradiyo kuri radiyo y'abafaransa RFI ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu igihumbi kimwe amajana 1996 hari isaha 9 n'iminota 10 z'umuhingamo yego nuko rero Club RFI yatanguye hanyuma irakwiragira mu bihugu bitari bike mbere no ngaha mu Burundi ikaba yarashitseho no ngaha mu Burundi yarashitseho ndetse n'Igitega n'Igitega irahari mbega kare twabonye mufise komite irimwo abantu batari bake mbega mubona hari iriko irashinga imizi Club RFI hano iwacu iriko irashinga imizi kuko yatanguye mu bihumbi 2009 itanguriye muri kaminuza y'u Burundi kuko nabone bararyoherwa no gurimi rw'ifaransa na cyane barana ko mu Burundi wacu ivyigwa byose bitangwa mu rurimi rw'igifaransa kiretse icongereza n'ikirundi ubu harimo n'igiswahili ariko n'ivyigwa byose byatangwa mu rurimi rw'igifaransa abanyeshuri rero kubera zari imboneza bo muri kaminuza baciye bashiraho batanguza nabo iyo Club RFI mu nyuma iratebera ava mu bigo vya kaminuza iratera imbere baca bahera mu Buyenzi kuri rya shuri Etalibu urabona ko ari ishuri riri ahantu bavuga igiswahili gusa mu nyuma abanyeshuri babona barabikunze gose amashuri rero mu micungararo baca basaba yuko Club RFI yoza iraba irashigwa mu mashuri yabo baca barabikora hama iraja mu ntara ino ya Gitega iraja Ibururi Mwaro Ngozi Bukeye aho hose naho nafise amantene
rero tushitse club RFI ino igitega iyi region centre est igizwe n'intara zitanu. Hariho Gitega, hariho Cankuzo, hariho Ruyigi, hakabaho na Muyinga. Mugabo rero tumaze gukorera neza na neza ni mu ntara zitatu: Gitega, Ruyigi na Karusi. cyane cyane club RFI ikorana n'abandi. Club RFI ikorana n'uwo wese akunda ururimi rw'igifaransa. Ururimi rw'igifaransa urabona n'ururimi rukoreshwa atari hake, haba mu mashure, haba ku maradiyo, haba ku mateleviziyo, mu gusaba ubuzi, gukora ibibazo byo kwinjira mu buzi. Abo bose rero tureza tugakorana. Igifaransa n'ururimi ubona rudufasha haba gutembera, kumenyekanisha ibyo dufise. Yego abo bose tureza tugakorana. Mbwa hanini rero twebwe dukorera mu mashure yisumbuye. Kurabona niho haba hakiri abanyeshure, niyo matuta muri kazoza zoheza akavuga neza ururimi rw'igifaransa. Ego tugenda tubandanya, mbega burya ugiye kuraba ino club RFI igihe mumaze gukora, mwanya mufise bivanye n'intumbero mwari mwihaye, mubona by'ukuri hari ico no kwita mu gifaransa impact positif, donc hari ikintu iriko irerekana c'impinduka bivanye ku byo mwari mwifuza gushika? Yego ico ndacemeza gose kuko mishure urimo bw'igifaransa turagwigishamwo ivyigwa bitari bike. Mugabo umunyeshuri usanga atisanzura kugira ngo aronka akaryo nawe kugira ngo avuge, na cyane ko mishure aba ari abanyeshuri benshi. Rero club RFI ikora inyuma y'ivyigwa. Ivyo bigaca bituma rero ku mashure yaba hasanzweho iyo club RFI, abanyeshuri bari muri iyo club baronka uburyo bwo kuvuga, bakisanzura muri urwo rurimi. Yego si ibintu vyoroshe kuko ururimi iyo utaruzi abana ruragora, mugabo twama duha intege umunyeshuri yako araruvuga, nahavuga ikosa mugabo akaba yatinyutse agatsinda ubwoba. Mumbajije muti none murabona impact positif ya club RFI? Turamaze kubibona kuko tubibonera tuko turagira amahiganwa haba hagati mu gihugu, mbere turamaze kugira amahiganwa no hanze y'igihugu. Tukabona yuko abanyeshuri bacu bwa bundi babura ikibakurikirana, babura aho baza baragirira entraînement muri urwo rurimi rw'igifaransa bwa bundi bari bafise kazoza. Kandi turabona yuko no mu bibazo baba ariko barakora bijya haba ibyo mw'ishure, haba ibyo bibazo vya leta, turabona ko abatari bake baza imbere ari abanyeshuri kenshi na kenshi bari muri club RFI. Ico rero kaca kiduhimbara. Tukabona yo hari iminsi mikuru akabaho bateguye amahiganwa yo gushiruka amazinda, ukabona yuko dufise amatuta meza, abanyeshuri tubona ko bafise kazoza. Mbere nobamenyesha ko muri iyo minsi iheze hariho n'abagiye kuronka ubushimwe mu gihugu ca Tanzania bari muri club RFI. Yego ayo rero gacha tuvyishimira yuko club RFI aragateka kuraba abanyeshuri. Ego umurundi yarayamaze ngo nta kaburimbo kandi nibaza yuko muri club RFI no kuba mwaratanguye hari impamvu. Mbega nizihe ntumbero nyamukuru za club RFI? Intumbero nyamukuru kwari kugira ngo ni uguteza imbere ururimi rw'igifaransa. Ururimi rw'igifaransa nigo rudufasha kumenya ibi na biriya biciye mu gusoma. Tugenda tumenya ibiba biriko biraba ku isi, ukuntu biriko biragenda, tukamenya imibereho, ukuntu abantu bariko baratera imbere. Ivyo vyose rero kubera biba vyanditswe mu rurimi rw'igifaransa, iyo umuntu aruzi ariteza imbere. Hanyuma kandi tukanamenya ibiriko biravugwa ku isi, biciye haba mu bikino, mu mafilme, mu mateatre,
mu vyese n'ibindi vyose ugaca bituma rero umenga twebwe ntituri mwizinga ngo tugume tuvuga ikirundi gusa ntitumenye ibiba hirya no hino ngaha kw'isi yego hanyuma kandi ikindi naco ko ari kugira ngo urwo rurimi rw'igifaransa turuteze imbere na cane cane mu mashure yisumbuye ivyo navyo turabikora mu gihe turiko turategura amahiganwa yo gushirwa amazinda mu vyese mu nsomerwa hariho n'ibindi bihora biba mu kwezi kwa gatatu bijanye na semaine de la langue française de la francophonie ivyo rero bigatuma abanyeshuri berekana ivyo bashoboye kandi irindi hangiro nuko Club RFI ituma tumenyana ugasanga hariho nk'amahiganwa ahuza amaregion kumwe nabivuga cyangwa ugasanga hariho n'amahiganwa ahuza ibihugu bigaca bituma rero bituma tuza turamenyana hagati y'abagize ayo maklub bigaca biduhimbara rero kandi kiri naco Club RFI iratuma abayirimwo bamenya uburyo bwo gukoresha ubuhinga bwa none kuko navyone biri mu ntumbero zacu